Ya, Okay. irugurutse. Yogurutse ubu ni sawa. Amakuru yawe umeze neza? Ego meze neza. Ngeze ishuri. Umeze neza uranyumva? Ego ndakumva. Sawa. Amakuru Ego. y'iminsi. Ni meza turaho. Turakomeye. Okay. Natwe turaha turakomeye tumeze neza. Nishimiye kongera kubabona. Impamvu nabatumiye uyu munsi ku bantu batakurikiranye ikiganiro ca mbere, jewe narinjiye muri business yawe ya Ego. Forever. Hanyuma ikiganiro twakoze ubwa mbere nagishyize ngaha ku rubuga rwa Facebook, Daniel Mugisha, no kuri YouTube Daniel Mugisha. Abantu barashizeho Ego. komantere nyinshi, ariko je mbanza ndabashimire kuko ndabona ko biriko biragenda neza, kuko uburyo ninjiye ndabona ibintu biriko biraza. Nzogaruka nerekana n'ibimenyetso mu nyuma, mugabo narabonye ko biriko biraza, ni business nziza. Hanyuma hariho mu bwoko komantere zagiye zicako, nshaka tuzigarukeho gatoya mugabo. Mu gace ka mbere shaka ubanze wibutse nk'abantu bashasha badukurikiye ukuntu business imeze n'izina ryayo, hanyuma duce tuvuga kuri komantere iminota mikeya. Business ni Forever Living Product. Bagurisha amaprodwi ava muri aloe vera. Ayo maprodwi aba arimwo amajuisi, amavuta, amashampo, amavitamine, ibintu byose umuntu akenera mu buzima mu bisanzwe birimwo. Rero ivyo bintu kubera ko ababikora bakenera ababafasha kubigurisha, uwuzoza tukifatanya azoba afise uburenganzira bwo kwinjira akagurisha nk'uku nanje mubona ndabigurisha. Ku bisanzwe ngomvye gufasha abakenyezi benshi bari muri diaspora, abantu bumva ko bashoboye kugira intego yo gutera imbere, bazoze dufashanye. Yego. Amajwi yabo ntakaduga neza, sinzi ko hari akantu kagize. Canke kubera computer. Okay, sava. Ntaco, bandanye tuganire ku nyene, ntaco nibaza ko nabitoreye umuti. Ni ukuvuga ayo maprodwi ya aloe vera bafise ahantu hanini cyane babisize, biri ahantu birarunze. Rero bakenera abantu babafasha kubigurisha. Abo bantu Mm. babafasha kubigurisha ni mu bihugu 161. Rero uri umuntu ushaka gutera imbere, ushobora kwinjira ukabafashanya n'abandi kubigurisha, kuko ntibisaba umwanya muremure, kandi bashyizeho porogaramu yo kubigurisha online, kubera ubu buryo bugezweho bwo kugurisha ibintu online. Mm. Umuntu arakomanda bikamushikira muhiriwe, mugabo yaciye ku mazina yawe, nawe ukunguka kubera yuko wafashije kubipibiriya. Mw'ico gihe uraronka amahera atari make. Ushaka Mm. gutera imbere yoza akinjira, ubudashaka nawe nta gahato. Je narinjiye kandi ndiko ndagurisha kugira ngo ndabe ko ndonka abantu benshi bagura, hanyuma nanje ndabe ko inyungu ndayironka. Hanyuma kugira turi muri komantere, wowe wowe business imaze kukungura iki, kungura gute? Nko mu ndwi akarorero ugurisha gute, ubye mu kwezi wunguka amafaranga angana gute, kugira ngo nk'abantu bashaka kwinjira binjirane nawe? Kandi hariho abantu nshimira bashi bandondera, ndabahuza na mwebwe, kandi bari hanze muri za Burayi. Nabonye umenga bagenda bahaye mwaravuganye. Ego twaravuganye, hariho n'abamaze gutangura. Okay. Em, ku bamaze gutangura baraciyesitara, baracabanza kwiga, kuko izi Yego. produwi abazikora babanza kubigisha. Mm. Baracabanza kuraba ukugene biga, nzoza ndababwira ukugene bimeze, kuko kugera iyi saha baranezerewe n'intambwe bagezeko. Mm. Nzoza ndababwira ukuntu bimeze. Ico kindi kibazo uvuga ati jewe nanje nungutse gute, Mm. cyo kuva ninjira ngiye ko mbona inyungu, Mm. kuko mfise akazi sanzwe nkora.
ndakora mm, amasaha akwiye nkuko ntayo nari nsanzwe nkora. Ibi mm, navyo nivyo nkora ku mugoroba natashe. Ni ukuvuga mm, ntibintwara amasaha menshi, bintwara amasaha menshi n'amasaha abiri ku munsi. mm, Rero mw'ico gihe ni amafaranga yiyongera ku mushahara wanje, umwanya mm, ntarahagarika ngo nkore ibi vyonyene. Mw'ico mm, gihe rero undose ibihumbi 3 aba ari amahera atari make mu gihe mfise n'akandi kazi nahembwe. mm. Nawe uravyumva ko ayo mafaranga ataba ari make. Ni nk'uko ngovye guhagarika akazi nca nshira umwanya muremure muri ibi bintu hanyuma nkaca nkora ibi bintu vyonyene, ariko kugera iyi saha ndacakora akazi. Ibihumbi bitatu ushaka kubironka bashoboye mutangwa na gute canke ni bitatu vy'amarundi vy'amanyarwanda vy'amadolari ko kuko ibihumbi niketse ko bitatu umenga ari menshi. vy'amayero ibihumbi 3 vy'amayero uwagurishije neza urashobora kuronka na menshi asumbayo. em, Bivana n'ukuntu wakoze publicite ukaronka abantu benshi baza kugura gusumira iwawe. None bitatu vy'amayero niyo ugomba ugaca uheba n'akandi kazi ayarakwiye. None bitatu vy'amayero ko ari menshi. Oya ntarakwira turacatera imbere ni ukubanza kugira aho umuntu ahagaze kugira ngo abone guhagarika akazi ofisiyere. Kandi Okay. ibi bintu ni biri ofisiyere kuko biri mu bihugu 161. Ni ukuvuga winjiye nta vyo kuvuga ngo nta burenganzira ufise uburenganzira bwose bwo kuvuga ati iki ni igikorwa ukora inyuma y'akazi. Mm, Kirafise uburenganzira kirafise n'amategeko bagenderako. Ni mm, ukuvuga ni igikorwa kiri ofisiyere. mm. Ego. Aho birumvikana. Nimba ushobora kwinjiza amafaranga yose mu kwezi ni amafaranga menshi ugereranije kuko eh, ayo mafaranga ni bake bayaronka no kuri nko mu Burundi ho ayo ntabayaronka kuko ibihumbi bitatu birimwo miliyoni eh, 21. None ayo mafaranga ni menshi cyane mu kwezi. kumbure kumbure nibaza ko hariho n'igishoro biba vyabatwaye ariko none mu kugurisha nk'ibihumbi bitatu byose wabyinjiye ata gishoro mwe mwatanze. Oya uri mu gihugu bafise internet, turetse mu Mm, Burundi internet yahigoye. Uri mu gihugu mm, kirifise internet ukaba ufise telefone canke computer, mw'ico gihe wowe ntavyo uba wari ufise mu nzu. Nta bantu mm, baza mu nzu iwawe, nta bantu baza kuri adresse yawe. mm, Uba wabigurishije biciye ku murongo wawe ku murongo wawe baba baragukoreye bakagushiriramwo ivyo bintu vyabo vyose. mm, Rero bo batwara amafaranga yabo nawe bakaguhemba inyungu. mm, Inyungu yuko wakoze komisiyo, yuko wadandaje, inyungu yuko wakoze kubera bafise vyinshi ariko kubisohora bakenera abantu babafasha kubisohora. Nawe uravyumva warimye ibiharage itoni 3 4 kuzisohora urutegeza kurondera umuntu agufasha kuzisohora. murakoze reka tunyeruke muri komantere rero mwarasomye komantere nizihe komantere wabonye wo kwishurako kuko ntitwaja kuzisoma muri aka kanya kumbure vyatwara umwanya ariko mugabo nizihe komantere zikiye wabonye wo kwishurako banditse kumbure inyuma y'ikiganiro wumva wogira icyo uvuze ko kumbure abanditse muri komantere baze kumva muri kino kiganiro ko bishuwe ko mu kiganiro twakoranye ko komantere ndazi ko ziraba aho komantere zishika Yego. mm, komantere zishika ku Boys Forever. Forever. Okay. Yes, ngizi. Komantere zishika 77. Hariho uyu muntu yitwa Sezerano, ni Mm, Sezerano TV mirongo mm, ibiri na kane masaha 28 kuri 28. mm, Yagize yagize okay murababeshi. mm, Ivyo vyo kuvuga ati turababeshi ufise uburenganzira bwo kubivuga, ariko kuva na kera narindi iyo ubonye ikintu ntucinjiremwo ngo ubone
uko kimeze usanga ari we uhomvye kuko ndibuka no mw'ikambi abantu bariko baragenda mu za Burayi abenshi baravuga ngo n'ubu benshi bagiye kubarya bagiye ku abazungu bazobagirira nabi abantu bagenda i Burayi ari uko bavuze gute bahitishijemwo kuko bagenda batazi imbere ibihari nibi niko kuko utaravyinjiramo ngo ubone akarusho nyene urashobora kwibazana ububeshi kubera mm, ni porogaramu zigezweho ni porogaramu zigezweho zishasha ku bantu benshi bari Burayi barabizi yuko bakomanda ibintu bivuye muri China bivuye muri Afurika bikabashikira kuri mm, iyi porogaramu rero yo gukomanda nibaza yuko ababizi basanzwe bamenyereye gukomanda ibintu bivuye mu bihugu bitandukanye barazi ko ibi bintu bishoboka kandi barazi ko ibi bintu vyunguka ego. iyi niyo nyishu nomuha. Mm. Ubundi. Em, uwundi hari uwo nshimira Mm, ari mu Burundi asanzwe akora iyi bizinesi mugabo yakoze komantere avuga ati i, i Burundi kwinjira bisaba ibihumbi amajana atandatu no mm. no ibihumbi Amajana mirongo atandatu. itandatu 60. Mm, ego ni ukuvuga mu Burundi uri mu Burundi aja Tanzania niho hari icicaro c'iyi Forever mm, mugabo kandi mu Burundi naje nari nsanzwe ndabizi ko hariho ababidandaza mm, nibaze ko ari babiri bashobora kuba babidandaza kandi barunguka cane kandi barafasha abantu benshi nabo nyene kwinjira mm, Eh, gusa mu Burundi kubera ama adresse nibaza yuko batarashobora kubikorera online mm. ego Mu Burundi nyine kubera aderese n'amakonegisi usanga atameze neza rimwe na rimwe hari ibintu usanga vyokorwa mugo ntibikorwe neza ariko n'amaderese nubwo atari hose hari aho usanga hari amaderese uburyo umuntu ashobora gukodaringa ikintu akagira oda ari ahantu hatomoye bigakunda ko ndavyibuka ko hajya muri vile hariho ahantu henshi hasa amaderese nyine atomoye. okay ku rwego rw'igihugu urabona ko tukiri inyuma ku ma adresse Ivyo vyovyo ariko ni buke buke tuzohagera hanyuma twerekeza ku musozo naje nagomba bityo nivugiye rero ku bwanje naratanguye bizinesi nta kibazo binteye kandi ndazi ko ndabyaza umusaruro hanyuma mbanze ndabe bangurire nanje ndetse kwerekana barangurire ukuri nta nshuti hano zanje hano hariho ok Daniel naragusavye WhatsApp oya nibasavye WhatsApp shaka munshire muri iyo groupe yo kuraba video nanje ndabikore mu bamukoze none uriteguye ko ushira iyo groupe kuko ubu nshaka nce nshira link ya groupe ngaha mu kiganiro ubundi bavuze ngo abantu mushaka amahera atamutahe mukoresheje wawe bisaba umwanya wawe na telefone yawe vyonyene mundondere dukore umuti mwinjire muri ubu ntiyavuze ibijanye n'iyi yavuze indi bizinesi ego nimwe nigira kubabwira ngaha iyi bizinesi bita pop urumva niko aravuga hano ariko hano twebwe two tuvuga ku bijanye uyu munsi tuko tuvuga ku bijanye n'iyi forever bizinesi ya living iyi bizinesi ya forever living ni living forever ego living ego okay gusoma komantere ni nyinshi hano sava sinozimara ariko anje ngaha ndabibona harya amakomantere ni menshi reka twerekeze ku musozo gira icyo ubwiye abanywanyi
Ku bantu bari mu bihugu vy'i Burayi, ndabizi neza yuko benshi bari mu buzi buvuna, ubuzi buvuna, ubuzi bakora amasaha menshi, kandi udafashe intambwe ngo ugire intambwe ufata kugira ngo urondere ukuntu uzova muri ako kazi urimwo, ntabwo wokwigera ukavamwo. Mm, Rero je nohanura abantu bafate umwanya bagende kuri interinete barondeze ukuri, barondeze iyi forever living iyo ariyo, bamaze kubona iyo ariyo bakamaze bakubona ko ari ikintu kigezweho kiriko kiratrendinga gishasha, hanyuma bace baza ndabafashe kwinjira, mm, kubera utarose umuntu agufasha kwinjira biragoye kwinjirayo, ntiwoshobora kwinjirayo atawukwerekeza. mm, Rero nk'abantu bari muri Erope, kurondera isaha imwe yo gukora ibi bintu, nibaza ko ataco vyobatwara. Hanyuma uko hazoba haca amezi imbere imbere, niko bazoba babona akanyungu, ni nako bazoba babona ko bashobora guheba akazi barimwo bagakora mm, bizinesi zonyene, mm. kubera ntabwo vyoroshe kuva mu kazi ata kandi kazi ugiyemwo. Ego. Nico nohanura abantu benshi. Ikindi naco, nk'abafite abana bafise umuryango, iyi kazi umaze gutera imbere, si ibintu utera imbere ku munsi umwe, ku kwezi kumwe, mugabo Mm, ku gihe kanaka bizogufasha kugira umwanya muremure wo kwicara muhira uri gukora business online, hanyuma ukaronka umushahara wawe kandi utavuye muhira. mm, Ikindi naco ni uko iyi business umaze kuyitangura, mm, umaze gutangura guhembwa, ntibigera bahagarika guhemba, kubera mm, abantu waba abantu muba muriko murakorana nabo, muba mm, muriko mukorana muri benshi cane, mw'ico gihe mhm, ntushobora guhagarika guhembwa. mm, Noneho rero umaze gusaza Imana ikaguhamagara, iyi business yawe isigara ihemba abana bawe. Ico mm, naco ni inyungu novuga nka jewe ku bwanje yatumye ninjira, kuko ico mm, gihe navuga ati mbe abana nzobasigira iki, ko mu Burundi basiga amatongo, hano i mm, Burayi simfise ikintu nzosigira umwana, mm. ariko iyi business ndayitanguye igatera imbere, nzoyisigira umwana. Ico rero nko ku ruhande rwanje nico camotivye, abandi kirashobora kubamotiva, canke umwe wese afise inyungu aba abona mu kintu agiye gutangura. Gusa Ego. nobahanura kugenda kurondeza information kuri Google, hama bace baza ndabafashe kwinjira. Nico, murakoze. Mbo ndashimye rero ndabakengurukiye kandi ko mwashoboye kubana na twebwe n'abantu batari basobanukiwe kumbure mu kiganiro ca mbere ubu baciye basobanukirwa. Jewe nama ntanga ivyemezo by'ikintu nagezeko ko ninjiye kandi natangiye, ninabona ikije imbere nzogaruka ndeka abanywanyi banje yuko ya business nitangurira bandaba ngaha, nzoca ndirimba ya ndirimbo bavuga ngo sekura umudidizo, ngo nabirimye bambona nzobirya bansaba. Urumva nzoca ntangira kubirya bansaba, mugabo je nzobahako kubera ko Uzobaheko ntuzewe, ntuzoje wenyene. ndihangana. Nzobahako. Nuko rero reka nce ndabashimira, nizere yuko abadukurikiye batabuze ico bakuyemo ngaha, ko n'abagiye gukurikira iyi business, kuko burya kenshi wabivuze mu ntango, eh, iyo ubonye ikintu ntukijemwo mu maguru masha, uza kwishitura ngo ukijemwo kwibuka gutora ingegene imisore yagurutse. Yego. Abantu twaganiriye mu myaka muri 2023 hariho kugenda muri Serbia Mhm. 2023, nkababwira ati nimugende, nari nabipostinze ku rubuga ndavuga ati nimugende muri Serbia, bariko baragenda ngo we ngo mwizi ngo weye ngo we n'ibitusi bitagiye uko bingana. Mu nyuma baragiye baragenda bashobora barugara. Urumva utagiye yarahombye, kandi ubu barabyifuza, kandi iyo bagenda mw'ujya mwanya byari sawa. Naha rero kibwiwa n'icyumva uwo ugomba yo kwinjira bikigendeka, ko mu nyuma ndazere abaziyumvira kwinjira bitagikunda,
ya nuko bimeze reka ndabashimire Ego. murakoze cyane mugire ibihe byiza Sawa sawa, murakoze namwe. Mugire Mm. umugoroba mwiza. Ego. Mm.